abonye umuntu akora ikibi ntiyige namuhanura ntiyihanure ntiyigere yisuzuma abone ikibi yakoze uzubire ko ari midayimoni mwicarire umuhindure ugerageze umuntu kumusengera umusengere kuko umuntu atihanura ari umuntu w'umutima w'ubwenge idayimoni baramwigaruriye nico gituma dufata umwanya ukwiye wo kwigishanya kugira ngo duhinduke rero nta handi hari inyigisho atari ingene Imana imenyesha ab'isi ingene bakwiye kugenza ivyayo yabivuze umukozi w'Imana nta muntu numwe ngaha atari umurongozi Imana ikikurema yakuremanye ububwiriza genda ugabe ibiri ngaha ku isi byose ubigabe nta muntu numwe rero yavutse atari umubwirizwa ako kantu ko mubwiriza urakavukana urakagendana kuko umwe wese ategereza gutegeka ahari ubwa mbere rero bateza kubaza gutegeka wewe nta muntu agoye gutegeka nka wewe shaka mwiyumvire musubiza amaso inyuma nta muntu agoye gutegeka nka wewe mu minsi yeze mwabonye ndiko ndabigisha yuko umuntu harimo abantu babiri harimo umuntu muzima n'umuntu azi ikibi n'iciza uwo muntu azi ikibi n'iciza rero ingorane kugira ategeke uwo muntu muzima ni kibazo uwo muntu azi ikibi n'iciza ingorane afise aritegekwa na wa muntu w'umubiri uyu muntu muzima aramutegeka nico gituma Imana idutegeka aho tutakwiye gutwagwa n'umubiri n'ivyo umubiri ushaka kuko umubiri ivyo ushaka uraguhatira ko gushika uja gukora ikibi none rero tumenye ko turi ku rugendo we banze umenye gutegeka wowe nyene ni washobora kugira maîtrise wewe ukishobora ugashobora kwitegeka ibindi byose bizokoroha turavuga tuti umwe wese nagira imbona kazoza yiwe imbona kazoza ni ikintu ca mbere gituma igihugu gitera imbere umuryango utera imbere mu ijambo ry'Imana yonagandabwire hari y'uburorero bwishi bwiza aho umuntu ubona ingene ubuntu bwawe ari bwo butuma uja imbere y'abandi uravye irya mitego Yozefu yaciyemo Yozefu niwe muntu wa mbere yaciye mu mitego je tuvugesha ukuri wewe iyaba wewe gusumira mwe bene wanyu bagutaye mu nyenga icambere waherako je muranzi ubwo muribuka gabasha muribuka ingene mwari mwanyishe none muje guseka gaha muje gusaba indya gaha je ntwara kwanza baza musubira inyuma nico naherako ndi Yozefu mugabo indongozi nisubira ntuyihora indongozi ntiyihora twahora mu Burundi wasanga bafise n'ubwoko ubimenye kugira indongozi y'ukuri umenya ibizoba mu myaka iza tegereza kubimenya ni itegeko aha rero utabavuga ngo none je ndi Imana ale consulter Dieu genda ukonsulta Imana izokwereka ibizoba hariyo impanuro nyinshi zikwereka ibishobora gutuma twese igihugu gihezagirwa tugaca tugenda twese tumeze neza tuzohezagirwa turabizi mugabo Imana ntigera itanga ku buntu utagize inguvu ngo ukore nta Mana yigera itanga ku buntu utegerezwa gukora nico ituma saba umurundi wese agira imbona kazoza y'umuryango wiwe gira umwe wese abona ati umuryango wanje nshaka ari umuryango wifashe umuryango wifashe umeze gute uca utangura kubirondera uca wiha ikirangaminsi uti mu myaka 5 cenzo banashitse mu myaka iyi nzoba nashitse warashitse naho uca urondera ingene utari yindi ntambwe kugira uteze imbere abandi